Nitwa Remonzi Imana nkaba naserukiye iradiyo Bonesha FM. Ikibazo ca mbere ndakirabisha ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'intara yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Harabaye ubwicanyi bwakozwe muri ntara ya Mwaro, hanyuma haraba ubundi bwicanyi mu ntara ya Muramvya, ubuheruka na magrenade yatewe mu gisagara ca Bujumbura. Ubu amatohoza yo bageze abantu baba bakora ubwo bwicanyi baba baramenyekanye. Kuri ibi bitero vyabaye mu Rusaka, Muramvya ni Bujumbura, amatohoza y'igipolisi asana yarangiye kuko haramaze gufatwa harafashwa abantu 14 kuri iki gitero cabereye mu Rusaka. Harimwo abahoze ari abasirikare bashika kuri 4. Hanyuma kuri iki gitero cabereye i Muramvya harafashwe abantu 12, harimwo abahoze ari abasirikare 2 n'uri mu karuhuko k'abakukuruke umupolisi umwe. Hama kuri iki gitero cabereye i Bujumbura c'ibisasu ntezwa ntoki harafashwe abantu bashika kuri 3. Umwe akaba yafatanywe grenade, igira kabiri yagira tere abanje kuraswa icyamukorokana aca arafatwa. Aho rero niho amatohoza ageze, abo bantu barafashwe, ivyemezo biriho ko ari bo babikoze, hanyuma amadosiye yarashikirijwe ubutungane kugira ngo bakubite intahe mu gahanga.